Umuziki w'Uburundi uravugwa cyane hama ivyo ma views navyo nibaza ko ari yindi deba yoba ndende cyane yego yindi deba yoba ndende mugabo twizere ko ivyo bintu bibaho kandi ukwishura inyishu imeze neza yego nibaza ko tuzoyifatira umwanya duige deba ndende Gael hari umuntu yifuza gutera gushika wowe ushitse ni ikihe kintu ubwira ujya muntu waciye he kugira ushike ku Yes bakunzi ba Gasarotv ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masambambi nyuma ya camera ni Alexson abandanye baha amasana mamize neza cyane uno munsi nagize bakujye gutumira umwe mu bamenyesha makuru hamwe utomushira mu bambere ndazi ko atobura mu bakabiri bivanye no kungene akora numwe akunda kurangwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko byubaka igihugu yitwa Gael kwanza reka manze ndamuha abanza nk'umutere kapera jana yitwa kapera bivanye no kungene presentation Frère mon cher ami chomeka make tu wiyumvira Babylon yiyumvira juste Gael mfano wanje nkakuje ku mu booster nico gituma nagufana nka booster kuko wahisemo kugumana na juste abaguponda batoke ki improviste mas tunabemezeje na we the best he ha chicha uwa hula kubita umuvuturo umutaturo umumomoro umushishiro ari umuntu yigeze kumbuza ati mbebwe hajya Gael afise indirimbo cyangwa bimeze gute ko misusi y'amafise mudu cyashaka kijya presentation muvuga mu kiganiro cya umukubito umuhushuro urazi ko ndavyibagiriye nafise micro y'umukubito bikwaye sasa Jenda meze neza bameze neza Jenda meze fresh ndabona wambaye Drew Mari sambamba nyere kamazira kwikaze kuri Cyubahiro TV Asante sana nizira kumeze neza nawe Jenda meze neza Gael ninde muri make ku bantu batamuzi Gael kubera iki ari umwe mu bantu akunda kuvuga ngo cyane mugaba akunda kuvuga mu bintu byubaka igihugu Gael hari abantu benshi bibaza uko yatanguye duhasha kuducize ku mayanya natanguye juste Gael ni umusore asanzwe ari nibaza ko Imana imezagiye ari vuba cyane wasikera nawe ni imyaka maze siyo sigaje hama ikindi yaca kabiri ndi umusore ndi umumenyesha makuru asanzwe ukora ku insambirizi twa Buja FM ndi mu YouTuber nkora mu kinyamakuru cy'Umukubito nkuko bivuze ndi mu publiciste nsanzwe nkora ama publicité ndi n'ibindi byinshi cyane mu MC n'ibindi byinshi cyane Gael kuvuta nguru akazi ka publicité niye publicité maze gukora ukabone ko baguhembye amahera make oya yose baguha amahera na amahera namwe abamake kuri je mu gihe twayumvikanye oya Gael n'umuntu akunda kuvuga ngo yuko akazi asanzwe arimwo duhere kuri Buja FM yuko hariho umuntu basanzwe badahuza azwi ku izina rya Amipro kweri n'ukuri oya niyo twaraguza gute dukora ikiganiro cyitwa hit connection oya ivyo bibaza ngo ni byose no kubibaza jana Amipro tumeze fresh sana ngabo hari umuntu ashaka kuvuga ati ntibameze kubera urakunda kuronka amadiri menshi gusumvyawe nuko abantu babifata wowe byishira menshi ajya nawe arayaronke rega rwana n'ubu nyene tuko turavugana ntubona ko nambaye gishenga nawe uzi mvuye gukora ntivyamenyekanye hari n'ubundi abayavuye uko nyene nawe nyene umva ibintu dukora ngaha hari ibimenyekana bitamenyekana ariko ibitugaburira nivyo dukorera muri kino gihe hari abaririmbyi benshi bagiye batandukanye baduza ama views ariko rimwe na rimwe bikadutangaza mbega ama views bayakura he bivanye n'indembo zabo tutazumva muri circulation nkawe nk'umumenyesha makuru wo bihishije nyabaki ku muziki ndundi ijya ni examen hama proclamation nibaza ko ari imitima y'abantu eske mu mitima y'abantu ico gikogira hari kidahari nibaza yuko iyo proclamation iba yerekanye amanota uko abaririmbyi basumbasumbana yego bashoye kuvuga yuko abaririmbyi b'abarundi basanzwe bagura ama views kubera ntimubavuze nkuko bikwiriye kweri nivyo oya umuziki w'Uburundi uravugwa cyane hama ivyo ma views navyo nibaza ko ari yindi deba yoba ndende cyane yego yindi deba yoba ndende mugabo twizere ko ivyo bintu bibaho kandi ukwishura inyishu imeze neza yego nibaza ko tuzoyifatira umwanya duige deba ndende Gael hari umuntu yifuza gutera gushika wowe ushitse ni ikihe kintu ubwira ujya muntu waciye he kugira ushike ku Mukubito uri mu bantu haduza ama views uri mu Barundi baduza ama views waciye hehe ni zihe ngorane wagiye wahura nazo mu bijanye no Mukubito n'aka kazi usanzwe urimo ukeneye gutera imbere je sindashika sindabona ko nateye imbere cyo gituma nkikora cyane ari ukeneye gutera imbere kora cyane hamusenge uri mu bantu bakunda gukora ibiganiro byinshi na semavumba rimwe na rimwe bakavyitwa ivy'ububeshi bivanye n'amajambo muvugamwe bakiyumvira yuko babipanze bakibaza yuko ari promotion kuri wewe wo bisigura wo bishusho nyabaki
Bo Jeff ntavyo nari bwumva ariko kubiyumvira uko nibaza yuko baba ariko barimvira nabi ko Semavumba ashikiriza iciyumviro ku kiyago tuba twaje gukorerako. Yego habwo abo bantu zubanyereke nabo ndabaha ijambo bagira nico bashikirija ko nijyambere ndavyumvise. Bashoye kuvuga yuko satb bijya bintu yoba yarakoze bivaye no kwingina asabye ubufasha hanyuma nawe ukashubishigikira kuri ubivuze ko ikora y'amajambo Semavumba yavuze mu kigano mwakoranye. Cyane icimvuro ciwe ariko vyongeye satb ni muririmbyi mwiza wari muri Afrima ariko aserukira igihugu nibaza ko abarundi twese dukwiye kumushigikira kugira ngo ashobore kuduza idarapo ry'igihugu. Kuduza idarapo ry'igihugu nuwahe muntu ngaha mu gihugu cy'u Burundi w'umuririmbyi ubona yuko bishitse agakora nkuko satb akora yoduza umuzi idarapo ry'u Burundi hejuru? Uzoriduza bakuru bacu barabikoze ariko utarariduza nawe nibaza ko ari Imana imuzi ariko vyongeye reka umwanya uravuga nibaza ko umwanya uzoshobora kuvyerekana. Rimwe na rimwe hari abaririmbyi amavuga yuko Buja FM reka ndayidome ku rutoki yuko ari imwe mu maradiyo yo bikandamiza abaririmbyi bivanye no kungene ntibabavuza uko byari bitegezo kubera ni radiyo ishika kure ku rutandi maradiyo kumvirizwa. Nka wewe nk'umumenyesha makuru usanzwe ukora kuri Buja FM bivuze kwiki? Sindi umuvugizi wa Buja FM ariko vyongeye ni nagomba nagwire kwiganiro hit connection atamunya nta numubembe tuvuze twama twavugije abaririmbyi babarundi mugabo hidoga barundi nyene hama ibisigaye navyo nibaza yuko wese kuvuzwa no kutavuzwa nibaza yuko nimba hari akangonongono direction ya Buja FM nakubwiye naho ntayivugira iyo hari kibazo kicariyo cyose yama yakira umuntu afisa akangonongono bakwiye kwegera kugira ngo bagaragaza akababaro kabo kandi dufise abashefu beza bumviriza kandi batahura banashigikira abaririmbyi. Nagomba nakubwiye ko ari radio ya mbere yatunganije ico bita Dunda na Buja FM abaririmbyi baraza bakora ikiganiro niyo radio ya mbere mu biganiro vya birenga 80% ivuza abaririmbyi niyo radio ya mbere novuga ko imaze kwerekana vyinshi cyane kugira ngo no muziki utera imbere. Rero Buja FM nibaza ko ni radio y'abaririmbyi kandi nibitinya. Hanyuma Gaeli wavuze yuko ugomba kuzoduha umuntu mushasha ari we rubavu rwawe. Keshi na keshi turakunda kumva yuko iyo umuntu aboneka cyane kuri YouTube akunda kugugwa n'ababandi twitwa ngo n'aba diaspora bo hanze. Wowe bimeze gute ni ngaha mu Burundi canke nawe hari umuntu wo hanze mwashimanye ibintu bigenda neza? Oya Jevyo naco no bivuga ko ariko umutima sinibaza ko ufise igihugu bamwe sinibaza ko ufise quartier umutima ufise umutima nyene ivyumba vy'umutima nta vyumba biri muri Serbia nta vyumba biri muri USA canke Kyrgyzstan oya ego icyo umutima ukunda sa ahantu umuntu ababa ariko vyongeye nibaza ko nihagira umwanya mwiza tuzobivuga. Kuvutangura ni kintu kimaze kuguca intege bivanye n'ibintu wagiye urahura navyo? Akintu na kimwe ikintu cyose ukora ku mutima igishikira umubiri n'igishikira umutima je naco bugize. Nizahe ndoto wifuza gushikako ariko utarashikako wifuza kuzozishikako? Kubona Umukubito ugaburira abajene benshi ugaragaza impano nyinshi ni ndoto yanje nifuza yuko nivyo ubu turafise abajene bahembwa babaye kubera Umukubito ako vyongeye turifuza yuko bagwira kibi kintu gikomeye gusumbaho kigeze. Unya baguhaye miliyoni 200 bagugurire Umukubito kweri wowe utanga? Sichwa kugurisha Umukubito mu gihe ntarabona ko indoto zanje mfise ntazishikira cyane ntabonye ko zanse ko ndazishikako. Uriko urakora iki kugira izo ndoto zawe zishike nkuko bitegereza? Ndiko ndakora cyane. Gaeli reka ndagushimiye. Urakoze cyane. Yes bakunzi bacu ba TV dukora ku Mukubito kuri mikoro ya kumwe na Jazime Masambambi nyuma ya kamera ni Alex nabanenge baha amasanamu ameze neza cyane. Bonanye mukanda subscribe na comment turabakunda cyane.